ubushobozi, si ubw'amajambo. Haleluya! Ubwami bw'Imana yoyo yavuze ngo nije ndabirema nkabikomeza nkoresheje ijambo. Ubwo bwami si ubw'amajambo. Birashoboka yuko uri kuraceka intege kandi uri mu ubwo bwami. Oya, ubwami urimo si ubw'amajambo adashika, si ubw'amajambo adakora, si ubw'amajambo atuye, ariko ni ubwami bw'ijambo rishika. Si ubw'amajambo, ahubwo ni ubwami bw'ubushobozi. Agomba nkuzanira ijambo rivuga ngo mwene data uri hano. Nimba hari ubwami bw'umwami wacu Yesu urimo, nimba uri mu bwami bw'Imana, ubwo bwami urimo si ubw'amajambo, ahubwo uri mu bwami bw'ubushobozi. Ushobora kurema ibintu, ushobora guhindura ibintu, ushobora kukugeza aho utari bwagera. Uri mu bwami bw'ubushobozi. Icyo mugatahura ubwami urimo ko atari ubwa pirate. Coma ugatahura ubwami urimo ubwo waje kwicara imbere, ubwami wakiye. Nimba warabwakiye, nimba uri mu ubwo bwami, nimba uri mu bwami bw'Imana, nimba waratanguye urugendo rwo kuba mu bwami bw'Imana, nimba wicaye mu bwami bw'Imana, nimba Imana ibona kuri mu bwami bwayo, si ubw'amajambo gusa, ahubwo muri wewe ubwo bwami hariho ubushobozi. Yavuzwe n'umukozi w'Imana Pawulo avuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko ni ubw'ubushobozi. Amen. Ni ubushobozi. Ubwami nta bwami buba buto, nta bwami buba buto, kandi ubwami bwose bugira ubushobozi. Imana ishimwe. Amen. Ubwami bugira ubushobozi nk'ubwami. Sinza kuvuga ku bwami bwo mu isi, ngomba kwivugira ubwami bw'Imana. Ariko nimba ubwami bwose bubamo ubushobozi, ubwami bw'isi bubamo ubushobozi budasanzwe, ntodondagurira hano kuko atari bwo naje kuvuga. Ngomba kuvuga ku bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Pawulo aravuga ngo ubwami bw'Imana, kubera ubwami twaje guteramira, ubwami twaje kwicara imbere, ubwami twaje kurondera, ubwami twaje gushaka, atari ubw'amajambo. Ariko kandi n'amajambo agira ubushobozi. Imana idufashe cyane. Reka mvuga ku ijambo rigira ubushobozi rivuzwe n'umuntu. Nabonye ababyeyi bashobora kuvuga ijambo, akakuvuga ku ijambo akavuga ngo uzopfa ntacyo wimariye, ibyo bikagukurikira. Uzopfa utabyaye, uzopfa uyerera, uzopfa uruko. Iryo jambo rikabaho. Agahamagara ubushobozi bwiwe bwa Shetani, ubushobozi akabukoresha, agatongera akoresha ijambo. Iryo jambo ni ijambo gusa akoresha. Nimba witwa Mukaratusi akavuga ati uyu Mukaratusi araha naha ameze uku nuku nuku, Mukaratusi ndamukeneye ko agwara, Mukaratusi ndamurungikiye umusonga, Mukaratusi ndamurungikiye ku kuguru. Agatongera akoresheje ijambo. Ijambo rikagukurikira, ugafatwa, ukagwara, kwa muganga bakarondera bakabura, wahora utambuka bikanka kubw'ijambo. Kandi rivuzwe n'iki? N'umurozi. Kandi iryo jambo rikagira ubushobozi kuri wowe. Ariko ijambo rirambariye ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo. Haleluya. Haleluya. Twizeye si ubw'amajambo adashika, ariko n'ubwami buri mu bushobozi burema bukora. Nta muntu ariko arafasha. N'ubwami atari ubw'amajambo. Nimba umurozi akoresha amajambo ugafatwa, ariko ubwami bw'iyo twizeye, ubwami bw'uyo twakurikiye yakoresheje ijambo. Niho atankingi ihari kikabaho, akavuga ijambo ku kiyaga ngo kiyaga we nturengaha, n'uyu munsi ntikiraharenga. Akoresheje iki? Ijambo. Ubushobozi si ubw'amajambo. Haleluya. Ubwami bw'Imana iyo
yo yavuze ngo nije ndabirema nkabikomeza nkoresheje ijambo. Ubwo bwami si ubw'amajambo. Birashoboka yuko uri kuraceka intege kandi uri mu ubwo bwami. Oya, ubwami urimo si ubw'amajambo adashika, si ubw'amajambo adakora, si ubw'amajambo atuye, ariko n'ubwami bw'ijambo rishika. Si ubw'amajambo ahubwo n'ubwami bw'ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko n'ubwami bw'iki? N'ubwami bw'iki? Yowe, icyo mugatahura ubwami urimo ko atari ubwa Pirate. Cyoma ugatahura ubwami urimo ubwo waje kwicara imbere, ubwami wakiye, nimba warabwakiye, nimba uri mu ubwo bwami, nimba uri mu bwami bw'Imana, nimba waratanguye urugendo rwo kuba mu bwami bw'Imana, nimba wicaye mu bwami bw'Imana, nimba Imana ibona kuri mu bwami bwayo. Si ubw'amajambo gusa, ahubwo muri wewe n'ubwo bwami hariho ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana harya umuntu acika intege, harya umuntu adendebukirwa, harya umuntu abona umenga yarihenze kubera ari mu bwami. Nka jewe ndi umuntu aticuza kubona ndi umurundi, sinicuza jewe, nta nubwo nzokwigera nicuza. Oya, oya, jewe ndanezerwa nuko ndi umurundi, nta n'ikindi gihugu ku isi nobamwo atari umurundi, atari umurundi, kuko ndakunda uburundi, ntabwo nicuza. Oya, ntabwo nicuza. Hari igihe umuntu aba mu bwami akicuza ari muri bwo, akicuza kamenga yarahombye. Ariko nagomba ijambo ntaza guterako cyane, nagomba nkuzanira ijambo rivuga ngo mwene data uri hano, nimba hari ubwami bw'umwami wacu Yesu urimo, nimba uri mu bwami bw'Imana, ubwo bwami urimo si ubw'amajambo, ahubwo uri mu bwami bw'ubushobozi bushobora kurema ibintu, bushobora guhindura ibintu, bushobora kukugeza aho utari bwagera. Uri mu bwami bw'ubushobozi. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amajambo. Isi, nagomba nabibutse, isi irongowe cyangwa igizwe n'ubushobozi butatu. Isi igizwe n'ubushobozi bungahe? Butatu. Kandi mu bushobozi butatu, reka nce ku ncamake ndababwire ubwo bushobozi butatu bugize yose. Ariko ijambo utibagira ni ijambo nakuzaniye ngo ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubwami bw'ubushobozi. Ubwami urahiriwe wowe uri mu bwami bw'Imana. Yesu yigeze kuba yigisha abigishwa, yarazi ko niwahamagara Imana ukavuga ngo ubwami bw'Imana nibuze, ubwami bukaza muri wowe, yarazi ko utazobura umuntu usanzwe uzobugendana byose, kuko muri wowe umuntu ubwami burimo aba afise ubushobozi bwo guhagarika imvura, ati imvura hagarara igahagarara. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwiki, ariko ni ubwiki bw'ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo. Ndababwira ubwami, ndababwira ubushobozi butatu bugize isi, kandi mu mwanya uraza gusanga ari ubushobozi bukomeye cyane. Ndabuzi. Reka ibintu nsomera Yakobo 5. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwiki amajambo, ariko n'ubwami bw'iki? Yesu asenga avuga ngo ubwami bw'Imana bugirente buze muri jewe. Soma Yakobo 5:17 wumve ijambo Yesu yaravuze. yari umuntu ameze nkatwe, yego, asaba yinginga imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6
yongera gusaba yego ijuru rirekura imvura isi imeze imirima yayo. amen amen. Ukomana atari ubw'amajambo ariko n'ubwami bw'iki ubushobozi. Eliya yarazi ubushobozi afise ko atari ubushobozi bw'amajambo, yarazi ngo ndahagarika imvura ihagarare kubera ubwami bw'ubushobozi afise. Aravuga ngo ndavutse nka Eliya, imvura hagarara ihita irahagarara kubera muri we yari afise ubwami muri we bw'ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Hagari ubw'amajambo. Turabona abantu uwahagaritse izuba rirahagarara, ahagarika ukwezi kurahagarara akoresheje ijambo. Imana ishimwe. Reka mvuga ubushobozi buganza isi. Ubushobozi bwa mbere buganza isi, bugize isi, butegeka isi, ni ubushobozi bwitwa amafaranga. Ntabwo ari byo? Nibyo? Isi igizwe n'amafaranga. Ubushobozi bukomeye bugizwe n'amafaranga. Mu bintu byose bigizwe n'amafaranga. Iri jwi kugira ricike kure ni ukubera amafaranga. Mu mwanya igihe amatara yacika mwumvise ijwi ryumvikana, ariko biciye mw'ibi byuma, biciye mw'ibi bintu mwumva hariho gutahura gusumba kubera amafaranga. Ubwo ni ubushobozi bw'iki? Bw'amafaranga. Ahantu muri mubona ari heza, muricaye neza, muraguwe neza, mwibaza ko ari ubushobozi bw'iki? Aha nyine murambaye muraberewe, mubona mutaberewe se? Mwibaza ko ubwo ari ubushobozi bw'iki? Ayo ni amafaranga. Amafaranga afise ubushobozi ubunyene wo kugira ngo uve ngaho ugende n'amaguru Bujumbura kugeza ubu ntiwotaha ntiwoshika i Bujumbura, ariko ukoresheje amafaranga ngo unyonge iyo modoka iminota 40 uri mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo ni ubushobozi bw'iki? Amafaranga. Amafaranga agira ubushobozi. Abagutaye baragukunda kubera amafaranga. Iyo utagira umuryango n'umwe ukagira amafaranga, mu gihe gito hariho n'uwuza ugisanira avuga yuko akomoka muri wanyu utanamuzi kubera amafaranga. Udafise amafaranga ntuzoronka n'udodori wawe. Utayafise ntuzoronka n'ukuramutsa, niwagwara ntuzoronka n'ukwandaza. Udafise amafaranga ubu wazije ibintu byinshi cyane. Udafise amafaranga, ariko Imana igufyondera kandi uronka amafaranga. Narivuze ngo igufyondere iki? Igufyondera akantu k'amafaranga, kandi akona ubwo bushobozi turabukeneye bw'amafaranga. Turasenga Imana iduhe ubushobozi. Mu bushobozi butatu mu ubushobozi Imana igufyondera akantu k'amafaranga. Ubushobozi bw'amafaranga. Umwana w'imyaka 18 bamwita mutama kubera ubushobozi bw'inoti. Imyaka 20 abatama bamwita mutama, abari bose bamwita mutama, abamuheta mutama. Turabugize nyakuba, turagize mutama, turabugize mutama. Ingwa n'ubushobozi bw'iki? Amafaranga. Afise ubushobozi. Imana iguha ubushobozi buvuye mu mafaranga. Iguha amafaranga kandi nawe urondere inzira zose, ukoreshe n'ubwenge, ukoreshe n'inkomezi zawe, urondere amafaranga. Ubushobozi bw'amafaranga nabwo burakenewe. Umunyeshuri araheba umuryango akamara imyaka irenga 30 yiga arondera ubushobozi bw'amafaranga. Arara yicaye arondera ubushobozi bw'amafaranga. Isi yose igizwe n'amafaranga. Amafaranga
hari byinshi ntovuga ku bihugu bitandukanye, ivyo si byanje kuvuga, ariko nivugira ku byo ubona haji wawe, naho nohera haji uherereye gusa, aho ubaye mu muryango wawe, muri famiye, ata amafaranga uri nyagupfa, ata amafaranga ntuzoronka ukutwa, nta n'ikintu, ata amafaranga uribagirwa buheriheri, ata amafaranga, nta famiye, nta jambo, nta bushobozi, ata amafaranga, nta mafaranga, ariko Imana igusongeye akantu, igusongeye akantu, ukaronka akanoti k'amafaranga. Abantu baraza, abantu baraza bakanakubwira ngo burya waba watanguye gusenga, bakakubwira ati burya twaragusengeye cyane, Mana yakoze aho ugeze, jewe namaze iminsi ndiko ndagusengera, mbere n'Imana yari ariko Imana iduha ubushobozi bw'amafaranga mu byo dusengera. Vraiment ntuwaze wibaza ngo twavangiwe, ntitwavangiwe. Ntuwaze wibaza ngo twavangiwe, apana. Ahubwo uko no kutamenya, hari abantu bibaza ngo uyu muntu asabye amafaranga aba yavangiwe. Icyatuma abakozi b'Imana bagenda n'ikinga bakazozunguruka imyaka yose n'amaguru barapfuye, bari bafise ikibazo c'amafaranga. Icyo cyatuma bagenda n'ikinga ahantu bogiye iminota 30 bakahagenda iminsi 3 n'amasigo yamugaye, bapfuye bashika ntibagisenge, ntibavuga ubutumwa, bapfuye kubera ikibazo cyiki cyo kubura amafaranga. Imana ibavyonere aho baruhiye, ibashimbushe. Yo ivuga ubutumwa ririmo amafaranga, we ceceka. Hitvuga ngo ufise inoti, ufise amafaranga. Reka yanjye, hari umuntu yahamagawe ni radio no munsi, yatumiwe ni radio, ari he hahagarara umuntu wowe wahamagawe ni radio, nta wundi yahamagawe ni radio, yo bari hano yaje kugira radio. None siyo subose ubushobozi bw'amafaranga, yaje n'amafaranga yatumye bahano ngo n'ubushobozi bw'amafaranga. Haleluya. Mazimisi ndiko ndabona abantu bampamagara bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, kuvejo mbere hirya yeje nagumye nakira amatelefone, abari mu Bubiligi, muri Belgique, muri Canada, Amerika, dusengere abonye ubutumwa bwadushitseko, dusengere. Ndavuga ati nubwo nabwo n'ubushobozi bw'amafaranga. None yo kuyizuna ukayihingura, ukayigira uko ukayirungika muri WhatsApp, igashika mu bantu wibereye aho, wibaza ngo sama mega, ayo si ubushobozi bw'amafaranga. Ayo n'amafaranga. Yo nawe tabara abantu baratumira amafaranga. Nane wundi murundi yo rero mvuze amafaranga. No vuga ibi amafaranga. Mana yanjye, abantu bose imitima iri ku mafaranga, ntabwo twavangiwe. Ahubwo uzobuvangiwe nutarondera amafaranga. Nutarondera amafaranga witwa umukristo, ndabibutsa yuko umukene kugira aje mu ijuru bizogorana cyane. Bacuvuga ati pastor aravangiwe, none hahirwa abakenye ngo nibo bazobona Imana. Abarabesha kuja mu ijuru bigoye. Umukene bwira mugenzi wawe ngo umukene, bwira mugenzi wawe ati Imana indinde ukene, canke inkure mu bukene. Umukene wa mbere yamana imyidogo, umukene yamana imyidogo, yamana kugirana kwidoga. Umukene yamana kwidoga, umukene nta munezero agira, yibutse ko abana baburaye, yibutse ko inzu bamusohora, yibutse ko yabuze amakaye ku ishuri, yibutse ko agahuzu yambara kabuze isa. Umukene umuntu arawukwega akawushyira. Reka ndakubwira, iyo umuntu aje kukugurana amafaranga ukayamwima, Mana yanjye yabonye ko yafise, ahita avuga ngo ntukijijwe. Wahora ngo nawe urakijijwe rero, wahora uhagaze hajya ngo uvuge ubutumwa ngo uririmba, ngo aho nawe uzoja mu ijuru. Wumvise umukene
imanza araziciye, arakora ibintu bitabaho, uyamwime gusa. Kandi ntabwo bibujijwe kuyamwima, kandi kuyamwima nta nubwo ari icyaha. Reka kwima umuntu amafaranga ntabwo ari icyaha. Hariho igihe ushobora kuyamuha n'igihe udashobora kuyamuha. None nk'umuntu ajyanye akamahera ambwira ko azoyampa ejo cyangwa hirya y'ejo, kandi naje wenda muravye nkabona ko atahazoba yafise, nta kazi afise, nta hantu azoyakura. Ndiko ndadandaza, anyatse 100,000, aja ngurana 100,000, nzobiguha hirya y'ejo, kandi nawene ndabona ntafise adandaza, ntafise akora, ntafise ayo no kubwira tungiriza rero ibyo 100,000 ndabizi kubiguha ko bizonkura mu mpemu, uzoyanyima, nzokomereka, nzoshavura, nzogira novuga ati okay, akira 20,000 ndakugabiye, akira 30 ndakufashije, akira 40 ndagufashije, iryo deni risibe, Imana igufashe. Cyane mbonye ufise ikibazo gikomeye, novuga ati 100,000 ndabiguhaye, ariko kandi nkoreye Imana ntuzobisubize. Kuko hari ibintu ukora bikagucumuza, hari ibintu ukora bikagukura mu Mana. Kandi n'uwo muntu nyine bisaba yari umuntu w'Imana, uzoraba ahantu henshi umuntu asabye ideni hano ejo ntiyishure, agatanga randevu ntishoboke, wibaza ko kuwa mbere ahaca, wibaza ngo arahaca, ni ukuri akahaca. Yumvise umutima agomba gutumira hariya, aca yibuka ati turahwana, aca ahindura inzira, azomara inzira iminsi acahana, aha nazohasaba ideni. Iyi nzira arayisavyemo ideni, niyo arayisavyemo ideni, niyo arayisavyemo ideni. Urashobora gusanga ahantu hose izo nzira atakihaca, iyo ahaciye haca bugorobye. Ibyo ndabagira ndabizi kuko narabikoze byambayeko. Simvuga iby'iwawe ndiko ndivuga iby'iwanje. Hari ubuzima naciyemo bwo gukata amakorosi, nabona umuntu wari afitiye ideni nkaca niyaga mu mutwe, mvuze uruhwa nirabira hirya. Nabafise igiti ruhande kegamira igiti nirabira hirya kugira ngo uwo muntu agirane arenga, ariko hari igihe yaba yanambonye akanyirekera gusa. Ubu n'ubuzima bw'umuntu akenye. Imana ikurinde we, Imana ikurinde ubukene, ariko Mana yacu muri mwebwe hari abakata amazero, bagakata amakorosi, bagaca hirya. Murimwo nimureke kwiyemera, nimureke kwirarira, naje buzi wanje ndavyemeye, nawe nuvyemere ntacuba, nuvyemere ntacuba, naje navyemeye. Ahubwo gusa ubwira Imana ngo Mana nturamubwo buzima nayo zefora bumukuye bwo gukata amakorosi. Ubukene ivyo bintu none byo gukata amakorosi byo tumuja mu ijuru none. Wumva utari umubeshi none, uri mu rucumu umubeshi. Iyo ufise ubukene burebure bw'umurengera, uraba umubeshi utategerezwa kubesha, urakora ibyawe utategerezwa kubikora, gatanga amarandevu 2, 3, 4, 5 atayo ufise. Ibyo nibyo rero navuga ati kugira umukene aje mu bwami bwo mu ijuru biragoye. Inzambi ivuze byogorana. Imana ikurinde, gutabara, igushoboze. Salomo nico gituma yasenze avuga ngo ndagusabye ibintu bibiri Imana ntubinyime, ntumbwire umukene nohava Mana mazi izina ryawe, ariko kandi ntumbwire n'umutunzi akabije cyane kuko nohava nibagira ubugombe bwawe n'ubushobozi bwawe. Imana ikurinde ico tumumaramaza izina ry'Uhoraho ubukene. Imana ikurinde ubukene. Umuntu afise amafaranga hariho ukuntu badapfa kumufata uko bamufasha, naho woba utarayaronka bakaba buzi ko ufise amafaranga uri kurakora. Umuntu aje kukwishyuza uramubwira ati ndindira, ukamuha randevu akagenda atekanye.
kuko avuga ati ibyo byose birashika ejo azoyampa, ariko arakora, afise akazi, arahembwa, aradandaza, afise ibi ujya n'amahoro. Imana igutabara ikurinde ubukene. Niko mvuga rero ngo turakeneye, isi iragizwe n'amafaranga, kandi amafaranga mwishengera arakenewe kugira ubutumwa bugere kure, kugira duheshe Imana icyubahiro, kugira dukorere Imana, kugira twubahishe Imana. Amafaranga arakenewe kugira abantu ntibagucishe mu ijisho, abantu ntibagusuzugure. Amafaranga, ubwo bushobozi nabwo burakomeye, ariko ndababwira n'ubundi bushobozi busumba ubwo nabwo. Amen. Imana ishimwe. Ariko mu mwaka tugeze ku mafaranga, tubwiye abantu dufukamo mwese dusengera amafaranga, barafukamo. Tubabwiye ati haguruka mushyire ibiganza hejuru dusengera amafaranga bose. Nawe avuga ati ubu rero twumva twosenga turyamye, twinginga Imana irungika amafaranga turyamye twese. Nta muntu atoryamye, kuko nta muntu ku isi haba yarose menshi. Uwo yaroge ko isi yose irongowe n'itegeko. Aha kubona mwicaye mutujije, ata muntu n'umwe yikanga ikintu na kimwe, ni ukubera itegeko rikora muri iki gihugu yuko umuntu yishyira akizana. Nivyo hari amategeko, kandi amategeko yo mu gihugu cyacu atuma umuntu atuza. Nta muntu yokwambura ikintu mw'ibarabara ugenda kubera itegeko, ntawo kwasa ikofu uri kuragenda kubera hari itegeko, ntawo itegeko. No ngaha muri eglise utumviye itegeko rya hano ry'uburongozi bwa hano, duca tugira gute? hano mu ishengero hari amategeko, kandi utayumviye hano ni itegeko. Itegeko rikora ahantu hariho hose, mu bintu byose usanga harimo itegeko. No muri eglise utumviye itegeko ry'uburongozi bwa repentance, turavuga ngo naho wowe uzanye amafaranga ameze gute, ukaba utumvira uzanye akajagari, urugendo rwiza. Itegeko rirakomeye. Abantu ndimo bavuze ngo riremeye nk'amabuye. Itegeko, isi yose igizwe n'itegeko, kandi ku isi nagomba ndabibutse nta muntu n'umwe arengeye iki itegeko. Nta ku isi yose. Urabaza Usama, mbega ni Usama? Hawundi Saddam yavuga ngo yokora ibyo agomba mu mwanya isase, ngo agakora ibintu ibyo ari byo byose. Haseruka itegeko ryo kuvuga ngo mumurondere, mumushakishe. Saddam mu mwanya muto yaragiye mu mwobo nk'ifuku, yavundurutseyo, bamufashe uko nyene avuye nko mu itegeko ryategetswe ngo umuntu wese amubona ariyegeza, ariko bamuvundururayo. Itegeko rirakomeye, iryo ndarirenganye, ariko naho rirakora. No mu Mana harimo itegeko, amategeko y'Imana. Iyo babaye ngo hari amabwirizwa 10 aba ajya n'amategeko y'Imana, niyo ya mbere yabanje gushiraho amategeko. Itegeko rivuga ngo ntusambane, iryo si itegeko ry'Imana. None iyo ni itegeko, niwibe, iryo ni itegeko. Imana yata amategeko yo mu isi yaje avuye mu ijuru. Reka mvuge rero, subire kuri ya teme twariko, ubundi bushobozi sasa burongoye isi ni ubushobozi bita isengesho. Ubwo n'ubushobozi uyoboye iki isi. Aho rero ntushobora kubitahura kubera udasenga, kubera amasengesho utarabona ubushobozi bwayo, aho ntutahura. Ariko ngomba nkubwire ngo isengesho kira mugenza wawe, isengesho biri muri bwa bwami. Mu bwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubw'iki, n'ubw'ubushobozi. Mu bwami harimo isengesho, mu bwami. Haleluya. Mu bwami ubwami bw'Imana
ugizwe n'isengesho, ukoreshwa n'isengesho. Ntushobora kuba mu bwami udashikanwayo n'isengesho. Halala. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko nubw'ubushobozi. Ubushobozi buhagaze kuki? Kwisengesha, gusenga. Gusenga. Amafaranga turayakeneye, n'ibindi byose turabikeneye, ariko ngomba nkubwire mw'ivyo bintu bitatu, mw'ivyo bintu bitatu, isengesho. Isengesho niryo rya mbere kw'ivyo bintu byose. Amafaranga ndababwira ingene akora. Uzi isengesho ko rishobora kuva ngaha rikagera mu ndi ngaha nyene ndaha ntarungika isengesho muri Kenya nibereye hano rikaja ku mupaka ata pasiporo bajyatse. Isengesho riraca ku kibuga cy'indege rikajabuka batavuze ngo zana visa, zana na pasiporo. Narivuze ngo iki? Isengesho. Twarungitse isengesho mu Bugande, umwana w'umupasitori umwe, twebwe tutari tuzi icyongereza. Umwana azi icyongereza, twebwe tutazi icyongereza. Pasiteri avuga icyongereza, twebwe tutazi icyongereza. Turungika isengesho mu Kirundi, riragenda rija mu bitaro mu Bugande, umwana agomba gupfa, bamwandikiye operasiyo. Isengesho riragenda rihagarika operasiyo mu Bugande. Isengesho rihagarika operasiyo, umwana arakira, arataha. Tuvuga Ikirundi nawe yumva Icyongereza, atanu ubusobanura. Bwira mugenzi wawe ngo isengesho twarirungitse mu Bubirigi. Umudokiteri umwe yarivuze byarananiranye, kandi nawe ari umudokiteri avugwa n'abazungu, biranarirana amezi 6. Aratinda arava mu bitaro, bamugira ama operasiyo biranka, arataha muhira ari uwo gupfa. Sinzi ngene yumvise audio twariko turarungika, yumva ubushobozi bw'isengesho, ahita araturondera. Erize ntari hano, numuzi se bwa none kuri WhatsApp. Duhamagara Imana mu isengesho. Ndiko ndavuga ubushobozi bw'iki? Isengesho. Haleluya. Uwo mu Buganda arakira, umudokiteri wo mu Bubirigi arakira, arahaguruka asubira ku kazi. Isengesho. Umuntu umwe ari muri Australia, uramwibuka? Ari muri Australia, umutima urakura, umutima uriruka akwa kumucamwo. Abaganga baragerageza biranka, sinzi ingene bagomba bavuye byose. Abaganga bagerageje byose byose. Araduhamagara, hejuru yiwe hariho abazungu, baramubarira ngo kirabujuza gufata telefone. Nawe nta Cyongereza yarazi, yaramazeyo iminsi mike avuye i Burundi. Agezeyo bagira baramwaka telefone, akabaka telefone, akavuga ngo naho mfuye, akaguma avuga ngo pastori. Abazungu bakamwaka telefone, nawe akaguma avuga ngo pastori. Twagira turamuhamagara tukumva barayimwatse, nawe ariko arapfa akaguma avuga ngo pastori. Yaba amaboko asaba iyo telefone, akwega asaba iyo telefone. Abazungu baravye baraba uwo twahamagaye, basanga hejuru handitse ko pastori. Barahagaritse umutima byaranse, aguma yaya amaboko gutya yiraka, barayimuha acayishira hano ku mutima.
turasenga na Elize, turasenga n'abandi, turasenga turasubira turasenga. Imana yo mu ijuru irabyumva. Haleluya. Kugira ngo ndakize. Abazungu bakubitamo ivyuma, bagize baraba basanga umutima ni normal. Uyu muntu ni nyabaki, uyu musenzi n'umunyamuki nuwahehe ubushobozi. Haleluya. Subw'amajambo, ubwami bw'Imana burimo gusenga, bugizwe n'amasengesho, amabara yabwo n'amasengesho. Haleluya. Ubwami bw'Imana amabara yabwo n'amaki, amasengesho. Yewe nariko ndavuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amajambo, ariko ni ubw'iki? Ubushobozi. Uwo nyene yagiye muri Australia umunsi wa mbere agomba kugenda. Urabyibuka Elize? Uri cyabona cyo kubishingira intahe. Bamuhamagara kugira ngo ajabuke agende hanze, dosiye yiwe igenda neza. Bamuhamagaye kugenda aho yurira indege, umwana wiwe baba bamuroze. Aramubwira ngo mama, ndagiye gutora bilete yanje, ndayihitane, turahurira hariya. Aramubwira mama ati ariko no, bilete yo hano mu Burundi yo muri segonderi, iyo ugiye uzobandanya wiga, ntibazokwirirwa bayikubaza, nibayikubaza tuzoyisaba, ngwino tugende. Nawe aravuga toya, sinosiga bilete yanje. Acaragenda, bavugana ko bahurirayo. Madamu n'abandi bana baratekera ibintu n'amasakoshi, baragenda aho burira indege naho bahurira n'abandi bose. Wa mwana baramurindira, baramubura, telefone acarazimya. Byari bitegekanije saa 7 ko zoba bamaze gushika ahantu babateguriye. Saa 7 telefone yarizimije, abandi bose barabegeranya barabajana. Asigara wenyene wa mudamu, aramubwira ati muri dosiye yanyu habuzamwe n'umuntu n'umwe, ntimugenda. Bisigura nyina wiwe n'abana bose birasivye. Nyina irampamagara yaturubuye. Saa 7 irageze, saa 8 irageze, saa 9 irageze, kugera saa 10. Hageze saa 10:30 habura iminota 20 ngo bugare byose. Nabo barababwira fata amasakoshi yanyu n'ibintu byanyu, subira inyuma, genda. Urabyibuka Elize? Yo, ampamagara yaturubuye, nyina ya umutwe waparanganye. Twari twinjiye mu rusengero, haramara ati karabaye, byose irapfuye. Umwana kuva mu gatondo hageze saa 10:30, hasigaye iminota menga 15, baransohoye ndagiye karabaye. None barariraguye, umwana sinzi ibyabaye, nimba yapfuye nimba byagenze. Numva mu mutima ndemezwa neza ko atapfuye, ahubwo n'abarozi bamukatishije bamutwara ubwenge kugira ngo dosiye yabo iburizwemwo. Ndamubarira ati humura. Ndamubwira ati connecte kuri telefone dusenge, shiramo amayinite 10,000. Ndamubaza ati mbarira uwo mwana wawe yitwa gute? Ambwira amazina. Twasenze turi bangahe? Twari 3, jewe na wowe n'uwundi umwe. Tuva mu rusengero tuja hano, duhamagara izina ry'uyo mwana. Ndavuga ngo mu bushobozi bw'ubwami bw'Imana, mu bushobozi bw'amasengesho, mu bushobozi bw'iyamhamagaye, mu bushobozi bw'ikora ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumizi, iyi saha nyene uyu mwana hari ndamubujije amahoro, ivyamutwaye, ivyamuboshe, aho bamuhambye, ivyo bamwugaranye, ndamusohoye, ndamukuyeyo, ndategeka, ndamuhamagara. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubw'iki? Ubushobozi. Tera haleluya. Ubushobozi. Uyo mwanya nyene 10, urumva ko bari bamuhaye 20, habura 5. Acarangupa, ankupye, njya kumutelefona arakupa, ndasubira arakupa,
cyangwa umanda musengera tumusengera tuhejeje tutaraheza n'iminota 5 iheze haca arampamagara arambwira ati papa wanje ati sa igihe narinda gukupye ni wa mwana yarampamagaye. Ubushobozi bw'isengesho, ubwami bw'Imana si ubw'amajambo ariko n'ubw'iki ubushobozi. Ya nta makuru ufise wewe. Urajya ukicara ukadibama ukaba mu bundi bwami, nta makuru ufise, ariko hari amakuru y'ubushobozi buri mu bwami. Ushobora kuba utaramenya ubushobozi buri mu bwami bw'iki bw'Imana, ubushobozi buri mu bwami bw'Imana, ubushobozi buri mu masengesho, ubushobozi buri mu bwami bw'Imana, ubushobozi buri mu ijambo, ubushobozi buri mu masengesho. Bwajuye Lazaro amaze iminsi yabozo. Ariko mwabaye gute? Ubushobozi buri umwanya watujanye, ariko mwe murazi ubushobozi ubwami bw'Imana si ubwiki, ariko nubwo reka ndakubarire mwobu bushobozi buri mu bwami, mwobu bushobozi buri mu bwami bw'Imana, mwobu bushobozi mwobu bushobozi buri mu bwami, mwobu bushobozi buri mu bwami bw'Imana. Ushobora kuba utamakuru ufise neza, ariko ndakuzaniye amakuru y'ukwizerwa. N'ubushobozi budatangirwa, n'ubushobozi budahagarikwa, n'ubushobozi bukora mu bibanza bw'ubushobozi. Ngomba ndangize. Ubu bushobozi turiko turakoresha bukora mu isi, bugakora ikuzimu, bugakora no mu ijuru. Ubushobozi bw'amafaranga bukora hano gusa mu isi, ikuzimu ntibugerayo, no mu ijuru ntibugerayo. Ubushobozi bw'amashuri bukora hano mu isi, ikuzimu ntikugerayo, no mu ijuru ntikugerayo. Ubushobozi bw'ubwinshi bw'abantu bukora hano mu isi, ikuzimu ntibugerayo, no mu ijuru ntibugerayo. Ariko ubushobozi bw'ubwami bw'Imana bwagiye ikuzimu, bwagiye he? Bukurayo abera bari barahambiweyo, burabugururira. Bwagiye he? Ikuzimu. Abera bari barapfuye bahambwe ikuzimu. Ndakudugirije icyubahiro mwami wanje. Uri Imana yo mu ijuru, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo mu ijuru. Yaduhaye ubushobozi, yaduhaye ubushobozi. Uziko abantu bashobora kukwihenda ko babonye ukuri, ntibamenye ko hari ubushobozi wibiseko. Ndabashingira intahe y'ubushobozi. Ku mwanya wagiye ndabatebeje, ndabareke. Oya reka ndabareke mutaha. Ndafashije. Rega mu mwanya tugomba turungike ubushobozi bukuru. Turagomba kurara. Tumaze iminsi haba ahantu turuhiye, haba ahantu twakubitiritse, kandi ubwo bushobozi tubufise. Turagomba ubwo bushobozi bugira gute? Bukuru. Hari abantu ubushobozi bugomba guha ubuzima. Ubushobozi
ubushobozi bw'ubwami ugomba kubahindurira amazina, ugomba kubakura ahantu bari barasizwe n'abantu. Ubushobozi bw'ubwami burazure. Hari abantu bahambiriwe kubwo ubushobozi bw'abana b'abantu, ariko hari ubushobozi bw'ubwami ugomba kubahindurira amateka. Naributse ngo ubwami bw'Imana si ubwiki amajambo, ariko nubwo ubushobozi burema, ubushobozi buzura, ubushobozi buhindura, ubushobozi butanga amahoro. ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amajambo, ni ubw'iki. Uzi jewe ko nta makuru uzi. Jewe nahoranwa urumogi, nkanywa urumogi, nkanywa icitwa urumogi, nkajya ibase 3 z'amateke, ibase, apana kabase, ibase 3 z'amateke, nkajya umusoko w'igitoki woterura abantu nka 6 ndengeje ku mabasa 3 y'amateke. Nejeje kuyarya nacanja ico gihe twimba inzahabu, umusozi uri urasenyuka, nkabwira abagabo banduta bafise nk'imyaka 30-40, nanje ndi umwana muto w'imyaka 16 17 yuzuye n'urumogi, nkabwira umupapa w'imyaka 40 ngo peti ngo nyaruka, uwo mupapa kazi nkamubwira ati peti injira mu umusozi ntugire ubwoba, nawufashe umusozi, nawufashe ntugire ikibazo. Amabuye ariko arasenyuka, imisozi iriko iravuga ngo gagagaga, akavuga ati ariko ndapfa, umusozi ururuka, peti injira nawufashe peti. Ivyo ndabibamwo, ndaba umusazi wo gufata imisozi iriko irasenyuka ngo nayifashe, ari kubera urumogi, ariko ubwami bw'Imana bugezemo. Haleluya! Ubwami bw'Imana buraza burampindura, ubwenge, ijambo, ubwicanyi, ubushobozi, subw'amajambo. Ubwami bw'Imana subw'amajambo buhindura abasambanyi bakaba bazima, buhindura imbaraga zikaba nzima, abanywanyi tukabonga amahoro, abagenda gusa bambara ubunini bakagenda bambaye bikwirije kubera ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana subw'amajambo, mani kumugisha, subw'amajambo. Uzi igituma akoze ibyo? Aributsa ubugarariji yari afise, aributsa ingana abadayimoni bamuzerereza, akangirira nabi, akandaza hanze, akanyugarana, akansuka kwa amazi. Ubwami bw'Imana buramuhindura. Yibutse ko atari ubw'amajambo, ubwami bw'Imana ari ubw'iki? Ubushobozi. Nitwari tuzi gusangira, nitwari kwibwa, ubona havuga ngo sheri, kuva nabaho sinabwamubwire sheri gute. Wobwira shetani ngo ni sheri wawe, wobwira abazimu ngo ni sheri wawe. Twabana na shetani, tukararana na shetani, ariko ubwami bw'Imana buja ku mati, ndasenga, arakiba. Ubwami bw'Imana subw'amajambo. Urafise ibintu vyananiranye, urafise ibintu vyaboze, urafise ibintu vyanutse, bicanye mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ubushobozi. Ubwami bw'Imana subw'amajambo, ntibakwitiranye. Niko ndavuga ngo ubwami bw'Imana. No bosi, ndafashijwe. Ndababwira ikintu kimwe, umuntu umwe basuzuguye ari mu bwami. Umugabo umwe yari karategura igikorano, ni mu gihugu kimwe ntiriwe ndavuga, ariko ayo makuru nayo kwizerwa yarabaye.
arategura igikorane, yari umukozi w'Imana, muto muto nk'uku kwanje, mugabo yuzuye mu bwami bw'Imana, yuzuye mu bwami bw'Imana. Ategura igikorane ahantu kuri stade, akubita amabafre, arestara, aramanika, atangura gusemerera, atangura kuvuga, atangura indirimbo. Hafi yiwe araza aramubwira ngo we, ngo akagabo we, ngo ivyo bintu uri kurakora ngaho ninde abikubwiye kubikora, ngo ufise uruhusha? Hanga turusha ndarufise ngo rumpe. Hamubwira ngo ntabwo ari wewe ndaruha. Hamubwira ngo kubera ko taruma, ngo kubera jewe nemerewe gukorera hano. Ubwa mbere ubwami nkorera bwampaye uruhusha, ubwami nkorera bwampaye uruhusha. Arambwira ngo ubwo bwami ukorera jewe ntarimwo ntazi, n'ubwahe ku bwami urimwo aribwo ndimwo, nanjye ndakeneye ubwo ruhusha. Aravuga ngo hariho ubwami nkorera bwampaye uruhusha, kandi bwanyemeje ko ntegezwa gukora igikorane hano. Aramubwira ngo umvirize, 1 2 3 hagarika ivyo bintu uri kurakora cyangwa ndabisanzaze utarampuruhusha. Arambwira ngo iyumbira ni neza nari no kuruguha, mugabo ko ngiye ngo 1 2 3 ati byo bakunda kubibwira imbwa cyane iyo bariko baragaya. Jewe sindi umuntu wo gusuzugurwa nk'uko, kuko ubwami nkorera bwampaye uruhusha. Haleluya. Aramubwira tumviriza rero, general tumviriza rero, wabigize ivyoroshe wewe, tibujya ntunzi, ati ndakuzi cyane, hatushima ndakuzi uri general, ati ndakuzi, ati uranga ati cyane, ahubwo uwo mukozi w'Imana amubwira ati ahubwo wewe ni wowe utanzi, ati mugabo jewe ndakuzi, ati mugabo wewe ntunzi, ati unashima utanzi, ndi marishari. Mwumva uwo mukozi w'Imana, generali yumvise ngo ni marishari, aribaza ati marishari ntazi ndi generali, marishari ntazi n'icyo gihugu, jewe ndi generali niwe. Noneho generali shavu riravyuka neza na neza, ubu rero aransuzuguye, abaye generali nawe abaye marishari. Ubu rero byumvikana ko atacumva icyo mvuga. Afata bafre ya mbere ayikubita umugebe, afata ya kabiri ati umvirize je ndi general, abatenga abajya abancunga ngabajya, wowe uri marishare udafise abagucunga, ati ndabiburije mu birabo ubigaragara. Bafre asambura izindi akubita hasi. Umukozi w'Imana amubwira ati nari nibagiye, ati nagomba ndakubwire ngo nyakubahwa, ati mugabo nari nibagiye, ati simbandanya ndabivuga ivyo, ati kuko kubahwa koko nuko wari ufise kuraheze. Nawe ate atuvuze gute? Ati ndabivuze nka marishare w'ijuru, nubwo wari ufise ubunyene wavuze ngo 1 2 3 ugomba bisambura. Ati nanjye kinyereka yuko ubwami nkorera bwampaye uruhusha, 1 2 3 nubwo wari ufise uraheze ndabufuse, amapepa ndayakwambuye. Uwo mwanya nyene agikora ivyo, akivuga ivyo, abakojeje agati mu ntozi kwa generali. Generali aramusumira mu izosi kugira ngo amunike, bakinigana bagikwegana gutya. Uwo mwanya nyene umukuru w'igihugu w'ico gihugu nyene ahita ahamagara generali. Amuhamagaye generali ariko arakubitana, aranka kumwitaba, ariko aragwegana, pasiteri akwega, generali akwega, umwahinda umwe afata mu izosi. Abate nabo bari hariya bariko bararaba. Sinzi ingene generali yumvise isoni, aca afata telefone abwira umwate ngo akira ngo itamwe umuntu. Yakira uwo muntu, ahaye telefone umwate wiwe ngo yitabende umukuru w'igihugu, ariko aramurondera. Bariko baranigana. Noneho ayo n'amakuru y'abandi
cyo gihugu sindakibabwira ariko agize aramwitaba gutya aramubwira ati wowe ko ntumva utari generali naka ngo yango jewe ngo ndumwate wiwe telefone ngo yimpaye ngo ndakwitabe umukuru w'igihugu aguhaye telefone ngo uwitabe jewe mvugane n'ucunze generali ati ariko akora ibikorwa nyene uko ariko aravuga gutya induru ibiri kiravugana ibiri irapanga aravuga ngo ndagukubita yumva ijwi rya generali ngo ndagukubita none ahaye uyu mwanya nyene arabaza uwo yarahaye mucunga nimba ari we mwatenyene ntabivuze neza murantunga sinzi ariko nzi ko ari umuntu amucunga ivyo birahagije hamwe no bamvuze bitari byo canke nkihenda ayo materme ntayo nzi hanyuma ahejeje aramubarira ati none nubari mu biki mbariza ukuri kuko ndumva ivyo arimwo aramubwira ati ariko abagwana n'umuntu ahita aramubarira ati umviriza kubona yakoze ibintu nk'ibyo akampa wewe biraboneka ko amabanga namuhaye atakiyashoboye kubona ampa wewe ngo unyitabe akaba ari muri ibyo ndagutumye ubunyana genda umwaka ajya amapeta yambaye uci yambara arumva ko ari perezida abivuze generale nta nkoho yari afise uwo mucunga mashiriri baba baramucometse afata inkoho arayaruma ayirabiza kuri generale ati rimwe kabiri gatatu kubaye mapeta kura generale abona ni seriye yamaze kwitegura kumurasa generale avuga ati mbabarira akura ko gutya aramuterera kura ko yanga aramuterera arambara ahejeje kwambara aja hariya avuga ati ndabafise nyakubahwa ndabafise aramubwira ati ukira aho nyene bandanya hanaha ku kirimba duhurireyo aca ariruka babandi bari kumwe nabo n'abandi bate bari bahari arababwira ati perezida amariye ngo ndamukura amapeta ndayambaye tugende uriya babandi bose bari bamucunze bahinduye abwira shachari ati ata perezida arampamagaye ambwiye nambara amapeta nawe inyuma bakukirinde nari nakubwiye ngo nta makuru ufise ava mu ijambo mu ubwami bw'Imana si ubw'amajambo n'ubwenge bushobozi yaravuze gute yaramubariye ngo umvirize icyubahiro cyoco ndakikwambuye kiyakorotse ati kandi cyaragumyeho cyane cyarakorotse reka ndakubari hariho ubwami tugomba gukorora ubwami bw'umwijima ubwami bw'abadayimoni ubwami bw'abakuboshe ubwami bw'abakononye ubwami bw'abaguhambiriye ibihuriro bimaze igihe bigufise bigukina n'akadenesi hari ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ubwami bw'ubushobozi ubwami buhindura amateka ubwami bukiza aho zitari ubwami bw'Imana bwasizeho ijoro bugashyiraho ibiboneka n'ibitaboneka. Haleluya! Mwenyemera kumva bw'abari bw'ubushobozi izina ryawe ryo kurinduka. Mwenyemera kubw'amurimo ubwami wizeye ubwami bwa Kristo ubwami bw'amahoro ubwami bw'ijuru atari ubw'amajambo ari ubw'ubushobozi bwoshora ibyawe ibyananiye amashuri ibyananiye abo wasabye ibyananiye abo wituye bikanka ibyananiye umuryango wawe barawituye usaba serivisi byarananiranye reka ndakubarire nta yindi nzira nta wundi usigaye tukeneye ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana abariko bugufingura bukugeze aho batakugejeje
bufise buguhe ibyo umuryango utaguhaye. Ubwami bw'Imana bubasha kugukiza, ubwami bw'Imana bubasha gusenyura Yeriko, ubwami bw'Imana bwo kubesha ahantu amafaranga ahantu imiryango itakubesheje. Nariko kugira ngo ubwami bw'iki bw'Imana. Nariko ndavuga ngo ubwami bw'iki uyu mugoroba isaha nyene tugomba tuba mu bwami, tugomba guhamagara ubwami kugira icyo buhagarika, buhagarika ubushobozi bw'abayobozi, buhagarika ubushobozi bw'umwijima, buhagarika ubushobozi bw'ubukene, buhagarika ubushobozi bw'ubusambanyi, buhagarika ubushobozi bwa kamere, buhagarika ubushobozi bw'inzigo, buhagarika ubushobozi bwose bw'agakenge bakabuka bwose. Twinjira mu bwami bw'iki, mu bushobozi bw'Imana, turagomba ubwami bw'Imana bw'imanifeste bugaragare, tubone ubushobozi buva mu bwami bw'iki bw'Imana. Haleluya. Ubwami bw'Imana mon frère, ubwami bw'Imana bubasha kuguhindura, ubwami bw'Imana bubasha kugukura hamwe, ubwami bw'Imana bwoguhoza amarira, ubwami bw'Imana bwogushigikira, ubwami bw'Imana bwogukura muri karitsiye ukaja mu yindi karitsiye. Ubwami bw'Imana naribuze mu bwami bw'iki bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana urakora ibyananiye abo mugendana. Hariho umuntu ari hano ntiriwe ndavuga ariko ariyizi, ndazi neza ko igihe kimwe yashikiye arusha amerewe nabi, yarakubititse, yarafutanye, aciye yivuga. None wowe uca ubivuga? Ubwami bw'Imana buguhindure, bugushikana ahantu, bukugeza ahantu, buguha ibintu utorose. Ubwami bw'Imana bugushigikire, bukubake, bukwimure, bukuguze, bugupromose. Ubwami bw'Imana bugutera iteka. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana buguhindure, buguhindure, bwongere bukuduze, bugushikane aho bwagushikane, bugushikane ku yindi ngazi. Ubwami bw'Imana nubwo subw'amajambo ariko nubw'iki ubushobozi. Twahuye ari mborego, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Haleluya. Twahuye ari mu bihe bitoroshe, apanze abura amafaranga yo kwishura, ariko abiwe afise inzu zirenga 2-3 kubera ubwami bw'iki bw'Imana. Subw'amajambo ariko ubwami bw'iki bw'ubushobozi. Ubwami bw'Imana subw'amajambo. Oya, subw'amajambo. Abantu baragusezeranye bakoresheje amajambo, bakomerera ibintu ntibabiguha. Abantu barakuhaye amapromesi n'abantu kandi bari babishoboye ntibabikoze. Kubera iki? N'abantu barakwijeje ibintu, abantu kandi babishoboye barakwijeje ibintu, barakwemereye ibintu, baguha n'amatariki ariko ntibyabaye, kandi wabasize ku mutima, wabakoreye ibikomeye ariko ntacyo byakoze. Ariko nari nkuzaniye ijambo, ibitakozwe n'abantu hari ubwami bw'Imana ubasha kubikora. Haleluya. Bitakozwe n'abantu hari ubwami bw'Imana, hari ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ahantu hose bwashika, bari mu marira hahisigara impinduka. Biruka umunsi umwe kwa Lazaro, bari mu marira, babaye imfuvyi, bashikiwe bari mu marira, bari mu kigandaro. Ubwami bw'Imana burahashika, Yesu arahashika, basubira kuba mu munezero. Ndakubarira ngo bari muriyo kubera uri mu bibazo bitandukanye. Ndakugusaniye message, hari ubwami bw'Imana buje kuguhoza. Subw'amajambo oya ariko nubw'ubushobozi. Subw'amajambo, ubwami bw'Imana subw'amajambo, 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 subw'amajambo. Ubwami turimo subw'amajambo, ubwo twiriwe imbere subw'amajambo, ubwo twakurikiye subw'amajambo. Ariko nubw'ubushobozi bukiza indwara zidakira, bukiza amakanseri, bujabuka mu bihugu n'ibihugu, buragenda bukaturasa, bugahindura ubuzima, bugahoza abatawe. Ubwami bw'Imana butora imfuvyi bukazambika, ubwami bw'Imana butora abatakazi bukabagira abatakazi
bw'Imana butora umuntu ari kure bukamuzana bukamwimika bukamugira imbere. Ubwami bw'Imana suga amajambo ariko nubw'ubushobozi. Nagomba dusenge. Urashobora kuba wacitse intege, wasize umutima ku bantu. Urashobora kuba wadendebukiwe, wasize umutima ku bantu. Waracitse intege, wategereje abantu iminsi miremire. Birahagije. Nagomba kugira ati birahagije. Pole sana. Ndaguhojeje canke mbega bavyita gute? Iyo umuntu yabuze umuntu bamugira ngo condoliance. Nta muntu wabuze, ariko ivyo wabuze bisumba abantu. Warabuze ubuzima, warabuze umuryango, warabuze amahirwe wari ufise. Condoliance. Pole sana. Mpore ihangana. Baragerageje vyaranse, nta kundi. Mariage yarapfuye, mariage warayibuze, ibintu byose warabibuze, ibintu byarapfuye nta kundi. Warabuze, ariko ndakuzaniye amakuru adasanzwe, amakuru ashushe. Ibyo wabuze ku bantu, ibyo wabuze ku mafaranga, ibyo wabuze ku mashuri, ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ubwami bw'ubushobozi, ubwami burema. Uraje kugusubiza ijambo, uje kugusubiza ibyawe, uje kugusubiza amahoro watakaje igihe kirekire, uje kugusubiza agateka, uje kugusubiza ibyizigiro wari waratakaje. Ubwami bw'Imana uje kumutuma ururanirwa abaguhevye, abagutaye, abakwibagiye. Ubwami bw'Imana burabahindukije. Suga amajambo ariko nubw'ubushobozi. Ugeze mu mafaranga urayakora, ugeze mu bantu bakomeye, mu bintu ibyo arivyo byose. Ubwami bw'Imana ubushobozi bukora hose, ubushobozi bukora hose. Ubushobozi bw'ubwami ntaho bwimiriwe. Suga amajambo. Birashoboka ko wacitse intege, nimba waradendebukiwe, nimba hari ibyaha wakoze kubw'intege nke, kubw'ibintu waciyemo byinshi. Nagomba ndagusabe winginge Imana, uce bugufi, ndagusabira imbabazi. Warabaye mu ntege nke, abadayimoni baguca ivutu, birakunanira kugwana, usanga wirongoye, urasanga wasambanye, utasambanye, wagerageje kwituza ubusambanyi, warashavuye, wataye imikomo kubw'ubukene, kubw'ibintu bitandukanye bigutandukanya n'ubwami. Ibyo wabayemo byagukuye mu bwami, nicyo gituma ubushobozi bwawe bwacitse intege. Erega birashoboka kuko uvuga ngo uwo mu bwami kandi utarimo, kuko ujya no mu gihugu habamo abagarariji bakakibamo mugabo batacemera. Ubwo n'ubugarariji. Kandi iyo uba mu gihugu utacemera nta favere y'igihugu wigera uronka. Bisigura iki? Mu gihe uba mu bwami bw'Imana utabyemera nta favere z'ubwami bw'Imana uri buronke. Naho byagenze uko hindukira, saba Imana imbabazi, gira ngo Mana narabyereye kure yawe, naracitse intege, narakuvuyeko, ariko ndamenye neza yuko mu bwami bwawe ariho hari amahoro, ariho hari kunanirwa, ariho hari ubufasha. Ndagarutse imbere yawe, ndasabye pardon. Mana mbabarira, ndakeneye ubushobozi buva mu bwami bwawe. Gira Imana ikubabarire, nanjye ngiye kumusabira imbabazi. Inyuma yo kumusabira imbabazi ngiye guhamagara ivyamwa biva mu bwami bw'Imana. Inyuma yo kwihana ugiye kubona ivyamwa biva mu bwami bw'Imana. Inyuma yo guhindukira ugiye kubona resulta iva mu bwami bw'Imana. Urahari wacitse intege, urahari wo kwihana, urahari wosubira kugaruka ku mwami Yesu. Hagarara, shira ibiganza vyawe hejuru, urati Mana mbabarira, namenye neza naracitse intege. Wo kwihana, urahari wosubira kugaruka ku mwami Yesu. Hagarara, shira ibiganza vyawe hejuru, urati Mana mbabarira, namenye neza naracitse. Atari mu bwami bwawe, nta handi ho kubonera Imana atari mu bwami bwawe. Urakoze muhemuye, ndasengeye aba bantu barahagurutse Mana basaba imbabazi kubw'ubwami bw'abandi nabo bagirira imbabazi Mwami Yesu Kristo. Basubiye mu byaha, bacitse intege, baradendebukiwe kubera Mwami batamenye neza. Tuguca ubugingo, bagire abana bawe, bagire abakozi bawe. Turagomba resulta yagukebuke Mana kubwira ijambo ry'ubushobozi riva mu bwami bw'Imana. Amaraso yawe Mana
tubonekeko. Bibiliya tubwiye ngo uboneke amaraso numwita umunyabyaha ariko tumwita umugororotsi. Nguyu muntu ariko arihana, ariko arasaba imbabazi. Mwami yatura avuga ku byo yabayemo bitahimbaye, aragomba imbabazi zawe, aragomba ubuntu bwawe. Urakoze mpemu yera kuko zibikomeye. Amaraso yawe mwami aboneke kwa abantu. Imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro n'imigisha bigaragare kuri bo mu izina rya Yesu. Abari abasambanyi, abakorora inda, abarara bara Yesu we. Ariko mana ubwami bw'Imana nubwo ubushobozi budasanzwe we, hari ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Ngomba sengane nawe umunota umwe gusa, kubera ubwami bw'Imana ari ubwo bushobozi. Ntabwo nza gusarara uyu mwanya, ngomba mpamagara amafaranga. Hariho reziliti izoboneka y'amasengesho twasengera. Ndabyizeye, ntabwo navuye kuza hano apana. Oya, maze iminsi ndiko ndasenga, sengera iki gikorwa. Ndavuga ngo umuntu wese mana azoba kujya musozi, azoba muri rujya rusengero, azoba muri kijya kibanza, azobona ubushobozi buva mu bwami bw'Imana. Azobona ubushobozi. Ubushobozi atari amajambo. Ndabizi neza, s'il vous plaît, ndinginga Imana yo mu ijuru, Imana y'iki gicaniro, Imana yasizeho ishengero ryo kwiyana no kuruhukira muri Yesu. Imana yaduhamagaye. Imana atari bayara atari dagoro. Imana yaremye ijuru n'isi kabisohoza. Imana ikorana nanjye ikiza babandi bose igakora bya bindi byose. Ndakwinginze mwana, uyu munsi n'ejo, iyi minsi unyemerere abantu baze bamenye agaciro k'ubwami bw'Imana, baze bamenye agaciro k'ubushobozi buri mu bwami bw'Imana. Hari ibintu byananiranye kwa muganga, baze babona ubushobozi buri mu bwami bw'Imana. Hari ibintu byananiranye mu rugo, muri famiye, umuntu wese ku isengesho aza koriyana azobone ubushobozi buri mu bwami bw'Imana. Ngo mana ndakeneye amafaranga, ndakeneye n'umugore. Umugore ufise amafaranga, umugore ntubumufise. Nibuzuye aho nimwicaranye nimuherera. Hari ibindi bikenewe ari iruhande yawe, uriri gurara ibindi se araha. Ko ndiko ndabatwenza se araho nyene muri kumwe, unahindutse gutyo cumubona, ugize gutyo cumubona. Umugabo araho, umugore araho, muri kumwe. Ega wabaye gute? Atari iruhande yawe ari hirya yawe, atari hirya yawe ari imbere yawe, atari imbere yawe ari inyuma yawe. Ega we wabaye gute? Nta metero zinga ariko n'ukuri kose ari iruhande yawe. Ugira wofata bisi ugiye kumurondera ufise amafaranga. Ko ijana bazozuzihitiramwo. Nimba uri umukobwa ufise amafaranga, abahungu ijana bazozuzihitiramwo. Uyafise uravuga ati wewe wari mwiza mugabo nta sengesho ufise, genda. Wewe ufise amashuri mugabo nta mafaranga ufise, genda. Wewe ufise amafaranga mugabo nta gakiza ufise, genda. Iyo umuntu afise amafaranga akagira n'amhemu yera aritoradoza. Umuntu afise amafaranga akagira n'amhemu yera, yewe aritoradoza n'ukuri kose. Afise amafaranga akagira n'amhemu yera, abakwije byose pastor, abakwije byose. Afise amafaranga akagira n'amhemu yera. Umusiguzi afise ngo ufise amafaranga ufise byose ngo n'ibimari bya byose. Mu musiguzi niko yavuze ngo amafaranga ngo n'ibimari bya byose. Usengera mu ijambo tumvise ku bwami bw'Imana ari ubushobozi, ubushobozi burema, ubushobozi bushiraho ibitariho bikabaho, ubushobozi bukiza indwara, ubushobozi busenyura imisozi, ubushobozi buhindura amateka, ubushobozi bwirukana abarozi, ubushobozi bukiza indwara zigakira, ubushobozi bukura umuntu mu mukungugu, ubushobozi bukura umuntu mu mugomba, ubushobozi buhindura. Mana ndahamagara ubwo bushobozi, ubushobozi buva mu bwami, reka buhindure ibintu, bwirukane utudebwe, bwirukane
turasenga ubushobozi bw'ubwami buhindura amateka bimenyekane Mana ko wadutumye igitega bimenyekane Mana ko waduhamagara igitega bimenyekane Mana kuri Imana yacu kuri Imana ishoboye kuri Imana igororoka kuri Imana ishagaye kuri Imana y'amahoro kuri Imana itananirwa ubushobozi bw'ubwami kubera atari ubw'amajambo reka bwimanifeste paka kanya tubasabye ubushobozi bukore reka bugendagenda bukore igitangaza bwugurura ibintu bwugurura imiryango abagusha baruhuke abananiwe bataramba abadagira shinge na mbere babe mu masezerano abarwaye indwara z'intakira uyu mwanya bakire durutse umuriro durutse umuriro durutse umuriro reka ubushobozi budasanzwe gendagenda mu bari hano reba ibitabo papa ndabuha ubushobozi 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 bw'ubwami bw'imanifeste ndakumva Mana ndakumva 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 takarabasikereto ababaye ibiturikire ubushobozi bw'ubwami binjira mu maduru abagura kire ubushobozi bw'ubwami buzana amafaranga yabikure atwegeze ubushobozi bw'ubwami ubushobozi bw'ubwami abasenzi begera umuntu hano inyuma operasiyo mu mahoro ubushobozi butabara ubushobozi bukize reka bugendagende uyu mwanya ubushobozi bw'ubwami bugendagende 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 bugendagende mu mahoro reka ubushobozi bukoreka 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 ababashwe n'ububanyizi ndategeka ndategeka abadayimoni sohoka sohoka pepo mbaya tunakanuru wacu 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 hariyo abagiye gukomako hariyo abagiye gufatwa hariyo abagiye gufatwa hariyo ibindi mitima birikiri mukanda hari ubushobozi bwaje gukiza abasenzi hari inyuma begera inyuma bwaje gukiza ubushobozi bw'ubwami bwaje gukiza ubushobozi bw'ubwami bwaje gukiza bwaje 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 ubushobozi bw'ubwami bwaje gukiza ubushobozi bw'ubwami bwaje gukiza ubushobozi bw'ubwami bwaje gukiza ubushobozi bw'ubwami bwaje kubohora ubushobozi bw'ubwami bwaje kubohora bwaje kubohora reka bugendagende reka bugendagende reka bugendagende reka bugendagende reka bugendagende reka bugendagende ubushobozi bw'ubwami bugendagende butonakora butonakora hari abantu bikoze kora abantu bikora hari ubushobozi bugiye gukora hari ubushobozi bw'ubwami bugiye gukora hari ubushobozi bw'ubwami bugiye kubohora igitega bugiye kubohora igitega bugiye kubohora igitega hari ubushobozi bugiye kubohora igitega ubushobozi bw'ubwami bugiye kubohora ubushobozi bw'ubwami bugiye kubohora burakora 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 imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ziraje 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 abantu bakoze ko buryo muri bacu muri bacu muri bacu muri bacu muri bacu muri 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 bacu muri bacu 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 tuya 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 moto 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 urasha 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 icyo baramuhiyemo inzoka ziri muri ko zirasha zirasha muri 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 imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ubushobozi bw'ubwami urabohora mu izina rya Yesu urabohora mu izina rya Yesu urabohora mu izina rya Yesu uragenda genda uragenda genda bose abarazira abantu bose babose hari ubushobozi bw'ubwami buzanye ubuzima buzanye amafaranga buje gutabara buje guhindura ibintu buzura ibyapfuye ubushobozi bw'ubwami hari umuntu agiye gukorwako kakakasike n'imbuto hari abantu batambuye kubura imbuto ubwo ni ubushobozi buje gukora ubwo bushobozi bwaje 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 hari abantu batambuye kumva bariko baratsungurirwa hari abantu batambuye kumva ingufu zabo bwaje gukora ubushobozi bw'ubwami ubushobozi bw'ubwami ubushobozi butanga amafaranga abashinja ubutebasi ubushobozi 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 buzura ibyapfuye ubushobozi burema ibitego bikabaho ubushobozi buhindura amateka y'ubuzima Imana nkore iraje gukora Imana yamuhamagaye iraje gukora Imana yo mu ijuru iraje gukora Yesu Yesu nakoze bihebuye uyu munsi uyu munsi uyu munsi uyu munsi abadayimoni barapfa uyu munsi abakinga barahunga ibisigo birahunga ibisigo birahunga byose bikunze ndategeka mu mavuta Imana yampaye mu mavuta Imana yampaye abantu barabohoka abantu barabohoka abantu barabohoka abantu barabohoka abantu barabohoka abantu barabohoka mu izina rya Yesu abantu barabohoka mu izina rya Yesu dayimoni murasohoka dayimoni murasohoka dayimoni murasohoka ababetswe bose
ubushobozi buragiye hagati, buragiye hagati, buragiye rekura burahiye ubuzima burahiye turabonitsuburiye ndaturira nabatsinira turira ubwami bwa shetani murabona ibyaha ubwami bw'abadayimoni murabona ingorane aho ubwami bw'Imana bushitse ni ngombwa ubwami bw'Imana ubwami burabohoka mu izina ryose sezera ubanze iminsi umuboshe igihe kibaye indwara zikira mu izina ibitangaza bikomeka mu izina abarusha bamuyoka mu izina abarwaye bakira mu izina amafaranga aboneka mu izina uwo agaragara mu izina urakira ubushobozi bw'Imana mu izina. Mana turagushimira aho ubwami bw'Imana bushitse ibintu birahinduka umuriro mu izina, sandagura mu izina,